are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, all I require for life, God has given me, and I know who I am. we are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show. Imana ishimwe cyane, ndabaramukije mwese abariko barankurikira. Numunezero niteka gusubira kuba hano, gusubira gusangira amajambo y'Imana na mwebwe. Imana ibagirire neza. Ndashimiye abantu bose munyandikira mumbwira ko mufashwa n'izi nyigisho, kandi Imana ibandanye ibihishurira, ibandanye ibagenderera. Ndashimiye abantu mwese munsengera, n'ukuri Yesu abampera umugisha kandi mubandanye munsengera kugira ngo Imana ibandanye impa amajambo akwiye kandi abereye yo gusangira namwe. Imana ibagirire neza. Ni Karine Bera baranyizigiye. Uno munsi narishaka mperaheze teme narimaze ku iminsi ivuga ku gakiza. Twarabonye agakiza icarico. Agakiza twarabonye ko koroshe cyane, ari ikintu coroshe kuronka. Twarabonye ko ari decision gusa ufata mu mutima wawe ukizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwizera ugakizwa, ngo ivyakera vyose bigahanagurika, ukaba icaremwe gisha. Twarabonye ko ngo abamwakiriye bose baca bacika abana b'Imana. Haleluya! Ndakwifuriza gucika umwana w'Imana, ndakwifuriza kumwakira uwo mwami kugira ngo ucike umwana w'Imana. Kandi twarabonye ko ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ngo ntawuca kwa data atamushikanyeyo. Ndakwifuriza ko wakira uwo mwami kugira ngo azogushikane muri ubwo bugingo budashira mu ijuru kwa data. Imana ibagirire neza. Nari mvuze ngo no munsi nashaka guheraheza iyi teme, ntibivuze yuko atacu nzosubira kuvuga ku gakiza. Ni nabwo rufatiro rw'izi nyigisho, ni nabwo rufatiro rw'iki gikorwa. Nzobandanya ndakavuga ko, nzobandanya mvuga uko mpwemu w'Imana azogenda abimishurira. Imana ishimwe cyane gose. Uno munsi rero nashaka kuvuga wewe wakiriye agakiza, wewe wakijijwe, wewe wizeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wewe uri mu nzira ija mu ijuru. Nagira ndakubwire ngo agakiza karazitirirwa. Imana ishimwe. Agakiza kararindwa, agakiza karazitirirwa. Haleluya! Usenge cyane, ugasengere rwose, kubera Satani we abari ngaho hafi arindiriye yuko gusa ronka umuryango umwe gusa kugira ngo acemo, yongera gutere, yongera gusubiza inyuma, yongera gukure muri ako gakiza, agusubize muri vya bindi wahoramo. Nico gituma ndakwinginga mwene data, usenge cyane, ube maso cyane, uteramire agakiza kawe, ugasengere, ukabere maso kugira ngo Satani ntagutware ubwo butunzi bukomeye wakiriye, ntagutware ubwo butunzi burushirije wakiriye. Imana ishimwe cyane gose. Rero nari mvuze ngo agakiza karazitirirwa. Hari igihe katazitirirwa. Iyo katazitiriwe uragatakaza. Hari igihe utabimenya kuri kuragatakaza. Buke ukagenda buke utabizi, ntuhayarize yuko uri kurasubira inyuma, ukazosanga mu nyuma ugiye gukanura byarageze kure, byarabaye nabi. Rero nagira ndakubwire mwene data, usenge cyane, usengera agakiza, ukazitirire, uje mu ishengero, ugendane na bene data, ugendane nabo muvuga ururimi rumwe. Abo muvuga ururimi rumwe ndiko ndavuga ni babandi bakijijwe bagenzi bawe, abakizwa bagenzi bawe, bamwe bamwizeye uwo mwami Yesu, abari bo muganira, abari bo mugirana ivyo biyago, muganira ivy'agakiza, muganira ivy'ijuru, muganira ivy'ijambo ry'Imana. Nivyo bizotuma urinda ku gakiza kawe. Ariko niwamara kutangura kuja kukavanga, ukaja kugashiramwo biriya na biriya, ntuzomenya ingene wagiye, ntuzomenya ingene wasubiye inyuma. Ivyo ndabivuga kubera ko ndabifitiye ivyemezo
narabonye ingene ushobora gusamara gatoyi ugatakaza agakiza, ugatakaza umunezero w'agakiza. Byarambayeko naravuze ngo muri izi nyigisho kuri uru rubuga nzohora mvuga n'intahe, hazocako n'intahe zaba izanje canke za bene data, hazocako n'intahe nanje nzoza ndashinga intahe mvuga ingene nasamaye gato agakiza nkagatakaza, kandi nkagatakaza ndi mw'ishengero ntavuyeyo ntasohotse ntondayo, ariko naratakaje wa munezero w'agakiza, naratakaje rya jambo ry'Imana muri jewe, naratakaje kwa kwizera Imana muri jewe. Imana itugirire neza. Hari igihe rero usamara ntumenye ingene vyagenze, ugasanga utanguye ugendana na naka, ugiye kuramutsa naka, ugiye kuramutsa bariya bagenzi hariya, ugiye muri irya groupe, bigatangura ari ibiyago bisanzwe, bigatangura muhura unywa amazi nabo banywa inzoga, ukagenda ukumva wowe ni sawa, ukinwera akaju nabo bariko baranwa ukumva na mahoro, mukabandanya muyaga. Munyuma ugasanga wavuze ati reka mfate agasanza alcohol, nta na kimwe mugabo kugira gusa mugira ibintu bisa, ugatangura kunywa igisa nico bariko baranwa, mugabo wewe citwa ko ari sans alcohol bitameze co kimwe, ugatangura uri muri sans alcohol bikabandanya. Munyuma ugatangura kumviriza kuri za zindi zabo, munyuma ugasanga wagiye ntumenye ingene wagiye, ntumenye ingene wirotrovye usigaye uri hahantu wahora uzi kutoba, ntumenye ingene wazimye. Imana idushoboze cyane gose. Nuko bigenda urasamara ukazima, ugatera mugasanga ushikanye mu gatondo naho atanzoga wowe uri kurano. Mumbabarire ndiko mvuga ivyo mpora mbona, mushikanye muri ako gatondo ntiwarose wa mwanya wawe kubana n'Imana, ntiwarose wa mwanya wo gusenga, ntiwarose wa mwanya wo kwihererana n'Imana kugira ngo uzitire agakiza kawe, ukaja kuryama urushe cyane ushikuhenuka. Muri ico gihe ufise ibindi vyiyumviro uvanye ngaho onye, kuko ntimwariko muvuga Bibiliya, ntimwariko muvuga mwumviriza ijambo ry'Imana, ntimwariko muravuga ivyubaka impwemu, mwariko muvuga ivy'ubuzima bwo ngaha hanze, andeho y'ubuzima bw'impwemu nivyo mwariko muravuga. Ivyo onye nivyo watwaye muri wewe, ukacugenda ukabiryamana, wabuze kakanya ko kuba imumana. Uko niko abantu bagenda akayombekere, niko ijambo ry'Imana rivuga. Buke ugasanga wirotuvye, waragiye nta mwanya ugifise wo gusenga, nta mwanya ugifise wo kuja mu isengero, ugatangura kuvuga ati nzo ndasenga online, reka nze ndisengera online. Ubunye nivyo Imana ishimwe cane, hari abantu benshi basigaye bigisha online, kandi Imana ibahezagire, baratwigisha ivyubaka, baratwigisha ibifasha imitima yacu, nivyo Imana ibaha umugisha. Ariko ugasanga umuntu ntagifise n'inyota yo kuja mu nzu y'Imana, akavuga ngo asigaye asengera online. Reka ndakubwira ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiduhebe gukorana. Hajya niho twungukira, hajya niho twubakira umuntu w'impwemu, hajya niho dukurira mu buryo bw'impwemu. Iyo utanguye kuhaheba, ugatangura kutabiha agaciro, ugatangura kubona yuko reka niryamire ndaza kumviriza hariya anyu ko bariko barigisha online, ugasanga watakaje bwa bumwe Imana itubwira. Ivyo ukagenda bukebuke, uko onye niko mu nyuma wirotruva waragiye. Uko niko umuntu agenda atakaza bwa buzima bw'impwemu, umuntu akirotruva yaragiye kure y'Imana. Imana idushoboze cyane gose. Uno munsi rero nashaka kugira ngo mwene data, agakiza karazitirirwa, ukazitirire, ukarinde cyane gose. Wowe nawe woba utakazitiriye ukagatakaza, nagira ndakubwire ngo haracari amahirwe. Yesu aracaguteza amaboko, Yesu aracagufitiye igishika, Yesu aracagukunda. Naco bitwaye ingene woba waramese inzapu mu buzima, naco bitwaye ingene woba warasamaye mu buzima, oya naco bitwaye ivyo. Igikomeye nuko usubira ugahindukira, nuko usubira ukihana, nuko usubira ukavuga ngo Yesu ndagarutse. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana mu gice ca 2 ku murongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo ariko mfise ico ndakugayako, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa,
wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere, nutagira utyo nzokuza ko nkure igiterekwa ko itara cawe ahantu haco kiretse wihanye. Imana itugirire neza. Yesu arakubwira ngo ndafise ico ndakugaya, rwa rukundo rwa mbere wararuretse. Twarabonye mu gitabo ca Yohana igice ca 14 ku murongo wa 15 Yesu niwe ariko aravuga ngo nimwankunda ngo muzogendera mu vyagezwe vyanje, ngo nanje nzobwira data ngo abarungikire mpwemu w'Imana. Ni kuvuga narabisiguye gutya ndavuga ngo mu yandi majambo Yesu kumukunda egare kugendera mu vyagezwe vyiwe, kutaba mu vyagezwe vyiwe egare kutamukunda. Ikimwereka ko umukunda nuko ugendera mu vyagezwe vyiwe, nuko ukora ivyo ashaka, nuko ugendera mu nzira ziwe, niko kumwereka ko umukunda. Rero ngo nimwankunda ngo nanje nzobwira data ngo barungikire ngo mpwemu w'Imana, ngo barungike mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana twarumvise ko niwe turongora uko tugenda. Hari iyo udafise mpwemu w'Imana urigera ukora ivyo ushaka, uvuga ivyo ushaka, wiyumvira uko ushaka, ugendera aho ushaka, ugenda uko ushaka kubera ko ntufise ikikugera muri wewe. Iyo ufise mpwemu w'Imana arakugarura, uragenda gukora amakosa akakubwira ati garuka, uragenda hariya anya akakubwira ati oya sinkeneye kujayo, uragendera muri iriya nzira akakukurayo, kubera ko mpwemu w'Imana niwe abona ibikwiye, niwe abona inzira y'ukuri ukwiye kugenderamo, niwe turongorera mu nzira y'ukuri, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero iyo wavuye muri urwo rukundo rwa Kristo, iyo wavuye muri urwo rukundo rw'Imana, uratakaza ubwo bushobozi bwa mpwemu, uratakaza uko kurongorwa na mpwemu w'Imana, ugatakaza rwa rukundo rwa mbere. Imana idushoboze cyane. Ariko Yesu n'umunyembabazi yavuze ngo nuko ni wihane, ngo ibuka aho wavuye ukagwa, ngo wihane, ngo ugaruke usubire ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Imana ishimwe cyane. Ibuka aho wavuye ukagwa, hibuke mwene data, naco bitwaye ivyagugwishije, naco bitwaye umuryango wugururiye Satani, ivyo naco bitwaye. Igikomeye nuko wibuka wewe aho wavuye ukagwa, nuko wibuka urukundo rwa mbere, ugasubira ugahaguruka, ugasubira ukavuga ati Yesu ndagarutse, ugasubira ukamwizera, ugasubira ukagendera mu nzira ziwe, ugasubira ukavuga ngo Yesu naragize ibi n'ibi, naruguruye umuryango kunuku, byarankuse igihe kingana gutya anye kugira ngo ngaruke kuri wowe, ariko ndagarutse. Imana ishimwe cyane gose. Byarambaye ko ndugurura umuryango, ndugurira Satani umuryango, ndasubira inyuma mu gakiza, ndasubira inyuma mu vyizego, ndasubira inyuma, ndatakaza umunezero w'agakiza. Maze kuwutakaza byantwaye igihe kinini cyane gose, kubera muri uko kugurura Satani imiryango hariho ibyagiye bivamo aba deception, umubabaro, agahinda, ugasanga hariho ibintu wahuye navyo vyaguteye umubabaro, vyaguteye agahinda, bikagutera kutababarira, bikagutera kugendana ugwanka imyaka n'imyaka. Byarambaye ko naramaze igihe kinini fise umuntu yambabaje, naramushavuriye ku buryo numva n'ubutumwa ngiye ahantu bakaba ariko bigisha ku kubabarira, nta n'ikintu na kimwe nasubira kumviriza, naca nja ku telefone gushika hagere gutaha, kuko narabwira Imana nti Mana uzumbwire ibindi vyose, muga ntuzombwire kubabarira naka, ntuzombwire kubabarira ujya n'ivyo yankoreye n'ukuntu yababaje umutima wanje, ntuzombwire kumubabarira. Ivyo onye vyarambaye ko iyo uri muri iyo situation uri hehe, uba uri kure y'agakiza, uba wavuye mu gakiza, uba watakaje wa munezero w'agakiza, uba wavuye mu vyizego, uba wavuye muri vya byagezwe vy'Imana. Kubera mu byagezwe vy'Imana harimo gukundana. Yesu aratubwira ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ngo ukunda mwasi wawe nawe nujya kwaho umukunde, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero iyo wamaze kuva muri ivyo vyagezwe, iyo wamaze kuva muri ivyo vyanditswe vy'Imana, usigara uganzwa n'iryo shari, usigara uganzwa n'uwo mubabaro, usigara uganzwa n'ako gahinda, usigara uganzwa n'ubwo gwanko, kubera ko hari hahandi hantu uri, hari ikindi kintu kikuganjije muri wewe. Imana idushoboze cyane gose.
Yeremiya Imana yaramubwiye ariko arasenga, ni mu gitabo ca Yeremiya mu gice ca 15. Ariko arasenga, Abisirayeli bari basubiye inyuma, bari bavuye ku Mana, bagiye gusenga ibigirwamana. Imana nayo ikintu ca mbere yabihaniza kuva ibakura muri Egiputa, yari yababwiye ko batazosenga ibigirwamana, yari yababwiye kugendera mu nzira zayo. Hanyuma batangura kugendera mu bigirwamana, batangura kubisenga, batangura kubitazira, baba kure y'Imana, bibagira y'Imana yabakuye, bibagira ivy'Imana yabakoreye, baca batangura kugendera muri ivyo bigirwamana. Hanyuma rero Imana irababara. Imana nimba hari ikintu kiyibabaza nukuja mu bigirwamana. Ibigirwamana navyo niki? Nivyo nari mpejeje kuvuga. Nugo ugwanko uba warugize ikigirwamana, niryo shari, niyo nzigo uba wabigize ibigirwamana. Nuko kuba kure y'Imana, uri kure y'Imana uburi nyene kwa Satani, uburi kure yayo nyene. Rero iyo wamaze kuba muri ivyo bigirwamana, Imana irababara cyane. Imana yarababaye, irababara, irabwira Yeremiya ngo naho ngo Mose na Samweli ngo bogaruka ngo nibotera umutima wanje ngo kubabarira ubu bwoko. Wumva ingene Imana ibabazwa n'ukuja kure yayo, ngo naho Mose na Samweli bogaruka ngo nibotera umutima wanje ngo kubabarira ubu bwoko, ngo bahinde bava imbere yanje. Ariko Imana ni Imana y'imbabazi. Aho narimvuze ku murongo wa 19 no wa 20 gushika kuri 21, Imana iravuga ngo nimwampindukirira ngo nzobagarukana, musubire muhagarara imbere yanje, ngo nimwashobora kurobanura ibitagira ikimazi mu bifise ikimazi, ngo nzobagarukana. Imana iravuga gutyo onye. Muri Bibiliya y'Icongereza bivuga neza cyane, baravuga ngo if you return to me I will restore you so you can serve me again. Niwahaguruka ukagaruka kuri yo, Imana ngo irasubira irakurestaurer kugira ngo usubire kuyikorera. Hanyuma Imana irabwira Yeremiya ngo abandi bazoguhindukirira ngo ariko si uzobahindukirira. Akunda bya Icongereza ingene basigura ibintu neza, baravuga ngo you must influence them, ngo do not let them influence you. Ni kuvuga ngo wewe ni ufise ububasha bwo kubahindura, ariko ngo ntuwemere ko bo baguhindura. Haleluya. Twe turafise ububasha bwo guhindura isi, ariko niwemere ko baguhindura, niwemere ko ico kigari c'abantu mugendana kiguhindura, ahubwo we bahindure, we babwira ivya Yesu, we babwira ibibakiza, we babwira ibibahindukiza, babwira ibibakura muri uwo mwiza barimo, ubabwira ivy'agakiza. We niwemere ko aribo baguhindura, niwemere ko aribo bagutwara kure, niwemere ko aribo bagutwara mu vyabo, ahubwo we bazane mu vyiwawe, bazane mu vy'agakiza. Haleluya. Bazane mu vy'Imana. Imana itugirire neza. Nagira nitiza aka karorero ico bita DUI. Abantu baba ino mu bihugu byo hanze barabizi, barakiza ico kintu. Mu majambo yose DUI gisigura ngo driving under influence. Reka ndakivuge ko gatoyi ku bantu batakizi canke baba muri Afrika. Ni gihe umuntu afashwe n'umupolisi ariko atwara imodoka yanyoye, bamuha ico bita ngo driving under influence. Ni kuvuga yariko atwara imodoka munsi y'ubundi bubasha, munsi y'ubundi bushobozi. Ni kuvuga ntabwo ari we yariko arirongora. Iyo ikintu kigufise ko influence, ntabwo ari we wirongora, ntabwo ari we wijana iyuje, nico kikuguidinga, nico kikurongora, nico kigutwara. Rero iyo bariko bavuga ngo driving under influence, ni kuvuga wari kutwara imodoka mugabo uri kutwagwa n'inzoga, ntabwo ari we wari kuratwara mu yandi majambo, ni inzoga zariko ziratwara. Ico gihe umupolisi abagufashe wari kugenda mu mazigzage canke wari kuratwara imodoka cane kuri speed nini, rero bakaca bagupima bagasanga wari wanyoye inzoga. Bamaze kubona wanyoye inzoga baca baguhereza ico bita DUI. Kandi nikosa rikomeye cane gose, rirahanwa cane gose. Iyo banariguhaye musura no gutwara imodoka gushika witavye mu kwa juge, ni waheza akadesida yuko agusubije uburenganzira bwo gutwara imodoka canke aguhaye igihano co kumara nk'amezi 6 udatwara canke umwaka, bivana n'ingene raporo bagutangiye ingene
wari umeze uri kuratwara iyo modoka. Nari mvuze rero ngo ngira nitiza akakarorero mu kuvuga kuri influence, ni kuvuga iyo uri kutwara ikintu ureka iyo modoka no mu buzima bw'iwawe nawe ubwawe kwirongora udafise mpwemu w'Imana ngo akurongore, uba uri kurongorwa n'ikindi, uba uri under iyindi influence, uba ufise ikindi kintu kiriko kirakurongora, uba ufise uwundi muntu ariko arakurongora. Rero Imana, ijambo ry'Imana ryavuze ngo wewe ni wewe ukwiye ku influence, ahubwo ntabwo ari bo bakwiye ku influence. Ntabwo bakwiye ku influence kugira ngo bagutware kure yanje, ntabwo bakwiye ku influence kugira bagutware kure y'inzira zanje. Wowe ahubwo ukwiye ku influence kugira ngo ubazane ku nzira zanje, ubazane mu gakiza kanje. Imana idushoboze cyane gose, nukuri Imana iturinde, idushoboze cyane gose kutarongorwa n'ibidutwara kure y'Imana, kutarongorwa n'ibidukura mu gakiza, kutarongorwa n'ibitujana, nibidusubiza hahandi twavuye, nibidusubiza mu vyaha. Imana idushoboze cyane gose, Imana idukize, Imana itubohore, Imana iturinde, iduhe kurinda agakiza kacu. Kandi n'abasubiye inyuma Imana yongera ibaha inkomezi zo gusubira guhaguruka, zo gusubira kuvyuka. Nashaka wiyumvira uti mbega uno munsi mfuye nojahe, mbega uno munsi ubu nyene nosohoka mu nzi wanje imodoka ikacingonga nkaca mpfa noja hehe. Wiyumvire muri aya makete Yohana yandikiye amashengero, umuntu wo musi twe tuyabwirwa, hariho mu gice ca 3 aho yandikiye ishengero ry'Laodikiya. Ishengero ry'Laodikiya yarababwiye ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, ico mu gakonja canke ukabira, ngo nuko rero kuko urakazuyazi udakonje canke ntubire, ngira ndakudaho. Imana ntikudahwe mwene data, akazuyaze. Ariko ndasoma mu makomantere biblique ingene basigura, bavuga ngo umuntu w'akazuyaze ngo ari worse kurusha ubukanye, niwe mubi, ngo ari ararembye, mu yandi majambo niwe mubi kurusha ubukanye. Rero ngaha Yesu we yavuze ngo sinkeneye kuba akazuyaze nzokadaho. Hitamwo, vuga ati ndakanya ukanye, uvyemeze ukanye nyene, canke uti ndashuha. Mu gushuha rero ndiyemeje kugendana na Yesu, ndiyemeje kugendera mu nzira yiwe, ndiyemeje kuvuga ivyiwe, ndiyemeje kumwamamaza, iyemeze. Nimba wemeye gukanya naho iyemeze navyo nyene vyiyemeze. Satani yaragaranije, yari umumarayika mwijuru, yakorowe kubera ko yiyemeje kugarariza Imana. Nawe iyemeze. Murandaba ku bajya bahagarara kwibarabara bamamaraye, hajya bayiyemeje. Nurubwo ibyo barakazuyazi aba yiyemeje, aba yavuze ati jewe ndi maraya nyene. Unamwegereye ubuzi yuko ugiye kugira mu diskite amahera, hanyuma mugende mujyamane, hanyuma muriha amahera. Ujya baya yiyemeje, ntariko ari inyegeza. Ariko hariho abandi ahitamo kuba kazuyazi. Uno munsi kuwa Mungu yagiye gusenga, hari n'igihe hari no muri kohare ariko araririmba, ariko aratazira Imana. Ejo kuwa mbere muri hoteli mu bumaraya, kuwa gatatu muri ruwanje, kuwa kane mu bumaraya mu kaboregwe. Uwo n'akazuyaze, uwo Yesu yavuze ngo azomudahwa. Imana itugirire neza. Uwo Yesu avuga ko azomudaho, aravuga ngo hitamo, ngo vuga icure, shaka hitamo aho uhagarara. Nimba ukanyakanya, nimba ushuha, nimba uri kumwe nanje bakumwe nanje, utari kumwe nanje genda hariya kwa Satani. Sinkeneye ukuguru kumwe kwa Satani, ukuguru kumwe wanje. Abo ivyo Yesu ntavyemera, ivyo yaravyanse. Yavuze ngo akazuyaze nzokadaho. Mwene data, sinifuza yuko Yesu yokudaho, sinifuza yuko Yesu uri muri aba yodaho. Yesu akugirire neza. Kandi non plus sinifuza kuba no muri abo bakanye, ndifuza kuba muri abo onye bashushe,
abo bari mu ruhande rwa Kristo, abo onye bamwizera, abo onye bagendera mu nzira ziwe, abo onye bamushingira intahe, abo onye badatinya kumuvuga, abo badatinya kumwamamaza, abo badatinya kuvuga ivyiwe, abo badatinya kugendera mu nzira ziwe, abo badatinya kumuvuga mu kazi kabo aho bariko barakorera, abo badatinya kumuvuga mu bagenzi babo aho baba bari bicaye, abo badatinya kumuvuga mu ngo zabo, abo badatinya kumuvuga aho bari hose, abo onye nibo Yesu akeneye. Naho niyo ndakwifuriza kuba mwene data, Imana itugirire neza, Imana itugenderere, kandi Imana itwihishurire. Imana ibahezagire. Yaraye majambo agakiza kararindwa, agakiza kararindwa, agakiza karazigamwa, ariko nawe utakarinze ukagatakaza, nawe utakarinze ugatakaza umunezero w'agakiza. Nimba ukiriho uracafise amahirwe, nimba ukiriho uno munsi wowe umunsi wawe, nimba ukiriho naho wowe uri kumfiro, uno mwanya wowe umwanya wawe wo kumwizera, uno mwanya wowe umwanya wawe wo gusubira kumuhindukirira, uno mwanya wowe umwanya wawe wo gusubira kumubwira ngo ndaje. Aragutegeye amaboko, aragukunda, urukundo rwiwe ntirurahera kuri wewe, yanka ivyo ukora gusa, ariko aracagukunda, arakeneye kumuhindukirira, arakeneye gusubira ukavuga ivyiwe kumwe wabivuga kera, arakeneye kusubira ukamwizera kumwe wamwizera kera, arakeneye kusubira kugira kakariro wagira kera ukimwizera, arakeneye gusubira kwirigurira uravuga amatazirano yiwe umunsi wose kumwe wabigira kera ukimwizera. Ntusamazwe n'ivy'isi, ntusamazwe n'ivyo urimo, ntusamazwe n'ivyo yaguhezagije. Umugisha Imana yaguhaye ntutume uba kure yiwe, ntutume uba kure y'ivyagezwe vyiwe, ntutume umuvako. Subira umwizere, subira utere intambwe, subira uhindukire. Twabwiwe ngo nimwahindukira mugakura ivy'imburakimazi mu vy'ingirakimazi, muzosubira ndabagirire neza. Yesu atugirire neza, Yesu atugenderere. Dusenga Imana. Data, turagushimiye amajambo yawe, turaguhaye icubahiro, urakoze ko wongeye kutwigisha, wongeye kutubwira ko agakiza karindwa, agakiza kazigamwa, agakiza kazitirirwa. Mwami wanje Yesu, ndasengeye uyu muntu aherutse kukwizera, uyu muntu aherutse kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, kugira ngo umurindire muri ako gakiza, kandi mpwemu wawe yera ahora amwigisha, ahora amwihishurira, kugira ngo ntatakaze ako gakiza, ntatakaze uwo munezero w'agakiza. N'uyu yari yarakuvuyeko, uyu yari yaraguye, uyu yari yaravuye mu vyizego, ndamusengeye ngo wongere umugirire neza, wongere umwiyereke, wongere umuhishurire imbabazi zawe uko zingana. Ashobora kuvuga ngo ibyo nakoze Yesu niyo bakimbabarira, ashobora kuvuga ngo ibyo navuze Yesu niyo bakimbabarira, ngo amajambo navuze ndogota kuri Kristo niyo bakinyemera. Ariko ongera umwibutse urukundo rwawe, ongera umwibutse kuri Imana y'urukundo, kandi uri Imana ihora itanga amahirwe ya kabiri ku muntu akiri muzima. Umuntu wese Mwami yari yavuye kuri wewe, yari yarasubiye inyuma, wongera umugarukane mu nzira yawe, wongera umubere umwungere, wongera umubere umwami, wongera umubere umukiza. Urakoze Mwami, urakoze kuri aya majambo y'ubugingo wongeye kuduha uyu munsi. Icubahiro cyose kibandanye kuba icawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisenze, shima, amen. Turahejeje, Imana ibahezagire. Nongeye kubifuriza indwi nziza y'umugisha, tuzosubira ku munsi wa kabiri uza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. We are a chosen generation, called for to show